kano kanya tugomba tugire épinard. Épinard tomba tuzishe ku ziko zibe zirasha cha tuzikaranga après. Alors izi épinards zanje ziroze neza nazogeje neza. Sivyo? Épinards. Izi épinards zanje ziroze neza. Murabe neza nta mazi nshiramo. Ndazishize muri casserole zazitekeramo. Entre-temps ziko amazi makenyi bazirongesheje. Naza ko izi zikwiye. Ngomba shire ku ziko atamazi nshizemo. Ego birabaho ko atamazi dushiramo. Nta nima rimwe ry'amazi dushiramo. Nta nima rimwe ry'amavuta ndashiramo. Abantu bamabi batwanza guteka amavuta agasha siko bigenda. Épinards zanje shaka ndaziteke ukunyene. Kujya uzibiza hamugasesa amazi ubusheshe les éléments nutritifs. OK? Ubu rero ndashize kuri cuisinière yanje Jonathan. Alors, izi épinards zanje nashize mu safuriya nta mazi nashizemo. Ubu nta mavuta nashizemo nta mazi nashizemo. Shako umuriro mukeyi. Ico nkora ndazihindukiza. Ziko ziratsigira kubera yuko imboga imisi yose zizana amazi yazo. Kenshi abantu mu guteka épinard bacashukamo amazi, hamaje gusukamo amazi bakaca bayasesa. Nta mazi na make nashizemo, nta mavuta nazishize busa mu safuriya zirifitiye amazi yazo azihisha. Raba épinards zanje ziratanguye gusha zari munsi. Zifise amazi yazo ajya narongesheje arakwiye. Ziko zirazigira gusa urahindukiza kugira ngo zose zishike hasi. Mwabonye gusa ko zirazigira kandi atamazi zirashizemo. Kandi ziriko zirasha. Iminota 5 yonyene épinards zanje ziriko zirasha. Nta mazi nashizemo. Ngomba ndabereke secret yo guteka épinards kugira ngo épinards ziryohe nejo wongere uzifungure uzitekesha amata. Inyuma yo kuzishirako kajya kamoto kakavamwo, kajya kamoto ka vert ko zihindukiza. Inyuma yazo shiramo amata makeyi. Mwabonye ko ntashizemo amavuta, ntashizemo ikintu na kimwe. Shizemo amata makeyi cyane. Gituma nabanje gushamo épinards zonyene ziragumye ntizishira rimwe nibindi ngo bashiremo. Secret ihari ya épinards mukutayifungura yonyene. Nikwishiramo akutundi tuboga. Ubu rero kano kanya ngo mashiremo courgette. Voilà. Ngiye. Sivyo? Nta mavuta ndashiramo. Ubu ndacariko ndateka. Iyi ni courgette kase duto duto. Twongira bike kugira ngo duhishe. Ego Jonathan arabizi gose ko arazindukiza. Courgette zonyene nta yindi boga yindi nimwe shiramo nizo zonyene zibiri. Ubu rero ngo bafundikire bikamane bishe bibe semi-cuit. Biraza gusha neza turiko turabikaranga. Chaka tufundikire épinards zacu n'amata, nta mazi, nta munyu, nta nakimwe. Ngomba nce ndazikaranga mu mwanya. Danyotewe. Danyotewe vraiment. C'est après. Fruitkana. Fruitkana ikinyobwa kimara inyota
kandi ciza ku magara yacu. Ico kinyobwa muzogisanga mu bibanza bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura. Mufise ico mubaza akura kuri zino nimero. Ndabigishe ingene bakaranga epinard. Ni vyiza kuzikaranga uziteka kwanza zigasha mukazikaranga kugira bagira ubushaza bagira ibiharage kugira ngo zigira akanovera zahiye neza urazikaranga. Ubu rero ngoma ntegure ingene ndazikaranga iruhande yazo. Mu kuzikaranga fata ipanu toujours nababujije ko badateka amavuta. Ibintu vyo kwama muteka amavuta kirazira. Yishize ko kuri cuisinier kiraka ugashaka amavuta aca barasha kazigira kandi amavuta bahiye. Imisi yose ntangura ibitunguru muri panu hama amavuta mu nyuma. Ubu rero twabadishemo za mboga basha kumpa ibitunguru. Bashemo ibitunguru vyose vya rouge, vya blanc ko muri murayibona. Shiremo n'agapoiro karamutisha neza imboga. Shiremo na poivron. Ibi vyose nivyo gomba nkarangisha. Mwayibonye shizemo vyose atana kimwe nkuyemo. Mpejeje kubishiramo gutya cashamo amavuta. Imisi yose banza kuraba amavuta ndiko ndashiramo uko angana. Ndashobora gushiramo ama huile d'olive tukom nshobora gushiramwo ya mahoke bayita amahoke amatournesol biva kuco ukunda. Jewe rero ama épinards kubisanzwe nkunda kuyakoresha akabeurre nakabijya atuma amota neza. Kano kanya rero akabeurre kacu shobora gutangwa gukora. Mwabonye ko naketse ngo gafonde biraza gufondera hamwe hakuntu abantu bihenda ngo hinge mbanze ndayateke arahiye beurre irahiye ntoma twisiga ku mukata. Kano kanya shikantore ko akabeurre gato pana vyinshi tukeye nce nkaranga nabare ko ari shwa ushaka kurashamo aya ushaka kurashamo huile d'olive. Ico kizira kikaziririzwa nukuyateka ngo banze ateka ngo banze nteka amavuta oya nta mavuta bateka amavuta arahiye. Okay, cuisiniere yanje iko umuriro ukwiriye kugira ngo bishe ntibabagurika birashana kwera imboga imisi yose ziba zifite amazi yavyo. Turibuka kuraba ntizifate. Turibuka ko atani marimwe ry'amazi twashizemo amata. Amata ateka neza cyane. Epinards zacu ndogo ubu ziriko zirasha canda zikaranga. Epinards barazikaranga mu vyumve neza niho ziryoha. Tukirindiriye ko epinards zisha n'ibitunguru bisha. Nabari ko dutekera vyinshi arafa ngibi mwabonye y'amavuta yanje ndiko ndayashira hose. Y'amavuta ndiko ndayashiramwo mu bitunguru hose. Muri turibukanya ko tuko turakaranga amaonyo. Aya maonyo rero akenshi kugira ngo ashe neza ndashiramo jewe amazi makeye ngo bashemo amazi make cyane kugira ngo zishe neza. Mukurikire neza ngene bakaranga epinard kwa msati ntimuzosubira ntizosubira kubabihira. Fundura jona ziriko zirasha en même temps niki épinard niki namata namata niki na courgette.
avec amalégume abiri arimo hajya andi malégume ari hehe ngaye ndiko ndakaranga sivyo ndiko ndakaranga isosi iryoshe cyane iyi epinare yanje irafise akabirya ko gutegura marinade yayo ndayitegura gutya fata kabol agashiramo iyi ya farine iyi epinard niyo ngo banteke ndiko ndakaranga murayiboneye nayifise nkoresha ifarine isanzwe yayindi bakoresha imikate yego niyo ngomba nkoreshe kano kanya mu gukaranga nababare ko epinard bidashoboka ko zibiha ziraryoshe cyane bivuye ingene uba wazitetse uko rero umuntu aziteka akisha zikaranga gutyo onye atakitwi na kimwe gituma ziryoha ntizeza ngo zigira kanovera kano kanya fashe fourchette kwa ngomba ndayikubite tatu ayibonye twaya farine yanje ndaza ndahindukiza kugira ngo nikazigire gako gafate akarangi ifarine yanje rero muyibonye ngomba ndayikorere umuti ndashemo ibirungo sivyo bya birungo byanje ngaha anya bya bizanaga kurera gakirkima nabariye ko katabura gakenya mwabonye ndejeje gushiramo kirkima ngo mashiremo paprika imisi yose ituma bisa neza kandi yimota neza ga paprika je ntikabura wanje hama chakashemo na kamuscade apana kantu kamwe gusa nugushiramo twinshi akana noix de muscade nimwaja kuyigura kwa dike na dija muri asiatique nzosaba muscade iseye idasiye iragorana guhapa hanyuma herbe de province kubera ko two turateka imboga ni vyiza gushiramo utu herbe iyi ni herbe de province uturungo tumotesha neza turavanze voilà mwanya ko ariko ndagiye kwiyera kafe ubu rero ibintu vyanje ngoma ndabicange neza ndabivange neza ikintu kiri important cyo kongeramo ubunyene ni aye igitunguru sumu très important bituma bimota neza ibi rero ndabishira muri ca gitunguru ataso ya sauce nashize atandimu ari amapoudre mwanya ko ari amapoudre gusa uburengo bashira muri ca gitunguru canje Jonathan ndashaka kwatsa tukabandanya ca gitunguru canje cafasha karangi cahindutse cyo gukaranga epinard ifoko gihindura karangi kigasha gomba ndabishire ko ari poudre ukunyene directement cashira muri ca gitunguru canje ntashize mu mazi atamazi shize mwayibonye bica bifatana binywana na ca gitunguru nukuvuga ngo ngomba nkarange nibi nyene apana kubizana bimeze nk'ubuyi urabikaranga bigaca muri ya beurre n'umuriro n'ibitunguru bikanywana mwayibonye umuriro atari mwinshi cyane kubera cyo bibabagurika hariko akariro gakeye cyane ushizemo mwinshi bica bizigira bica bibabagurika ibi rero ntuteba na gatonye cashiramo ubunyene directement cashiramo aga crème fraîche atari kenshi igihe cyose nababariye ikintu cyose ukora kirazira gupfa gusukamo igihe cyose urapima ibyo ukurashiramo uko bingana kirazira ko upfa gusukamo ntumenya ibyo wagize uko bingana sivyo Pierre imwe zibiri zitatu zine
5 6. Aya mata niyo azana akanovera kakuramo kakanu kose kishamba ka épinard ukibagira nuko zarimo kugira ngo ntibice bizigira uca ushiramo directement amata y'ifyufyu. Mwabonye ko tamazi nigeze nkorako. Yamwaye yo guteka utekesheje ibintu ufise wamukoresha imisi yose mugabo ukava muri kamenyere imisi yose ugomba tugira kwa kundi. Ibinye rero ntibiteba cyane birafata gose directement tuca dushira muri za épinards zacu. Aha nariko ndakarangira iki épinard. Za épinards zacu ziri mu gusha. Ubu rero turazikaranze ni vyinshi shizemo igice kwera hariho izindi tuzakongeramo. Alors imboga zacu zigira zishe akwe mwabonye ko ntigeze nshamo umunyu kano kanya shakashemo akamagi kubagakunda sino urashaka gushamo akunyu. Ubu rero umushemo akunyu gakeyi ako ndashamo nakamagi gakeyi kugira ngo bigira akandi kanovera. Nabare ko imboga ari nyingingano cuillère imwe 2. Alors ubu rero za mboga zacu ya épinard mwabonye yuko ihiye tutashizemo amazi twasemo akunyu gake cyane n'akamagi gake. Comme imboga zitateza guteka umwanya munininya kwera uradetruiza la cuisson détruit les éléments nutritifs genda irakuramwo uburyohe akamaro k'ivyo utetse. Imboga zacu umwanya wazo irakwiye zisa gutyo murabona ukuntu zisa kwera kaga curcuma naga curry bica bisa gutya bikarika kuba trop vert. Pame wabonye imboga zacu zisa gutya c'est appétissant sivyo bindi vya vere vya misi yose. Et voilà ubu turahishije imboga.